ku byashitse impaka ejo ni ku bushaka bw'Imana nabwo nyene naho hoba hari hagiyemo amakosa hanyuma kandi tuvuga tuti umuntu yavuye ku Mana azosubira ku Mana. Mu bantu rero barenga amajana 7 bavuga bahasize ubuzima, abarundi bashika hafi 30 bari baragiye kugira urugendo rwerana impaka, harimo umwe umutamu w'Igitega tumaze kumenya ko ari mu bapfuye, hakaba ari na 6 gushika ubu batarashobora kubona bataronse muri abo bapfuye, bataronse mu bakomeretse batarashobora kuboneka kuko benshi baci bacana ko. Aha rero tureza kuratuye Imana ibagirira imbabazi abo bose bahasize ubuzima, twizere ko wari umunsi wo kurangiza urugendo rweranda yari yashoboye kubaharira ku byaha barakoze uko nk'umuntu tuma dufise amakosa, ibagira ikigongwe maze ibahe ikibanza kibabereye nk'abantu bari bagiye gukurikiza imwe mu ngingo zitanu mu mabwirizo atanu akomeye cyane gose mu nkingi zitanu z'ubwisilamu zogira urugendo rweranda impaka. Tugashobora no guhoza rero n'umuryango uwo yahasize ubuzima, duhoza n'imiryango yose abayisilamu kuko abantu majana 7 hari yaciye imyaka irenga 25 hafi 30 atasanganya nk'iryo rishoboye gushikayo, kandi n'ingene bari ko baravyitegurira ubuhinga baramaze gushiraho ntitwa twiteze ko ibintu nk'ivyo bishobora gushika, ariko nk'uko tubivuga iyo ikintu giteza gushika kirashika. Tuhoza rero imiryango tugahoza n'abarundi, ariko kandi twabwira tuti bigumye bihangane bamenye yuko umuntu amaze gushika ku isi ubundi munsi mukuru ukomeye cyane gose nuko yitaba ugushaka kw'Imana.